Turi ku munsi w'akaruhuko kubera ari umunsi mukuru wa Ascension. Abakirisu b'abakatolika n'abandi bafise ukwemera kwegereye uko bahimbaza umunsi wahariwe iyurira mw'ijuru rya Yezu Kristo. Ku rutonde rw'imisi mikuru dufise mu Burundi, uyu munsi ni ikonji rigira 6 uyu mwaka. Rije inyuma y'umwaka mushasha, umunsi w'ubumwe bw'abarundi, umunsi wo kwibuka urupfu rwa President Cyprien Ntaryamira, umunsi mukuru w'abakozi n'umunsi mukuru w'abayisilamu Eid al-Fitr. Mbega haga imisi mikuru itegerezwa dufise mu Burundi si umurengera. Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Ascension ni imwe mu makonji 6 afatiye ku kwemera ahimbazwa hano mu Burundi. Ayo nayo ni Noheli, umunsi mukuru wa Ascension, umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria, umunsi mukuru w'aberanda bose, hamwe n'imisi mikuru 2 ikomoka mu kwemera kw'abayisilamu ariyo Eid al-Fitr na Eid al-Hijja. Uburundi rero bufise ikirangamisi c'amakonji 18 nkuko tubisanga mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa ndwi ruheshi 2021. Umunsi mukuru utegerezwa wa nyuma wongewe kuri urwo rutonde nuwo kuwa 8 ruheshi witiriwe umunsi wo gukunda igihugu hamwe no kwibuka urupfu rwa President Pierre Nkurunziza. Amakonji 6 akaba ari yafatiye ku buzima bw'igihugu. Ayo nayo ni umunsi wahariwe kwikukira, imisi yahariwe kwibuka impfu z'umuganwa Rudoviko Rwagasore, Melchior Ndadaye na Cyprien Ntaryamira, umunsi mukuru w'abakozi, hakiyongera ko n'umunsi wo guhimbaza ubumwe bw'abarundi. Muri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho iyo misi y'amakonji, tubona yuko umunsi w'ikonji umukozi awuhembegwa kandi atatonze ku kazi. Ico utaruzi kumbure nuko bishitse naho agatonda gukora, iyo tegeko rivuga ko hejuru y'amafaranga basanzwe ahembwa ku munsi haca hiyongera ko amafaranga y'akarusho. Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ko bishitse hakaba uwundi munsi biboneka ko ukenewe gushirwa ku rutonde rw'imisi mikuru itegerezwa, itegeko ry'umukuru w'igihugu ari ryo riwushiraho. Igihe naho ngo bishitse rimwe muri ayo makonji rikagwa ku munsi w'Imana, bibanje kwigwa ko bikenewe, iryo konji riraheza rigahindurirwa umunsi rigashirwa ku wa mbere ukurikira. Ikinyamakuru kiriho candika ko aho Perezida Buyoya yatembagariza ubutegetsi bwa Perezida Bagaza, kimwe mu vyo yamwagirije ari amakonji y'urutavanako. Kubwawe nawe imisi 14 y'amakonji mu Burundi yoba ari myinshi? Dutandukire inkuru ngufi nazo. Kugwanya igiturire n'ubunyonyezi, kugwiza umwimbu w'ibishorerwa hanze, kuryohora imigenderanire n'amakungu hamwe n'abagwiza tunga bo mu gihugu nabo hanze y'igihugu, gukemura ibibazo vy'umuyaga nkuba, ivy'amazi, ivy'amabarabara n'ivy'ubutungane vyotuma amafaranga y'agaciro yongerekana mu kigega ca leta. Vyashikirijwe kuri uyu wa 8 Rusama 2024 na Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parcem, avuga ibikwiye gukogwa kugira amafaranga mvamakungu yiyongere mu gihugu. Ni mu gihe havuga ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu, ibituma haba ubukene bw'ibidandazwa vya nkenerwa nk'igitoro, isukari, ibinyobwa vya Burundi n'ibindi. Umugwi nserukiragihugu w'abigeme batarenze imyaka 17 uri mu rugendo rwo kurondera uburenganzira bwo kuzokwitabira inkino z'igikombe c'isi, bazotana mu mitwe na Djibouti mu rukino rugira 2 inyuma yo gusezerera igihugu ca Botswana. Urukino ruzobera mu gihugu ca Ethiopia. Abaganga bo muri Kenya basubiye ku mirimo inyuma ya yegereye bahoramwo kuva hagati mu kwezi kwa 3. Davji Atera arongoye sendika y'abaganga bo muri Kenya avuga ko bemeye gutera umukono ku masezerano yo gusubira ku kazi. Imvo nyamukuru nuko bari bafise icizere ko leta igiye gushira mu ngiro ivyo yiyemeje bijanye no kuduza agashahara k'abaganga hamwe n'utundi turusho tw'akazi. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira ejo.